rero iyo ndirimbo ndashaka nayo nyene yarimo nuvuga nti iri muri nyinshi za Letemo si imwe si zibiri Letemo ifise ari we wese ayumvirize arumva ko irimo message y'umuntu ashaka kuba wanaka si muri kwa kundi mu ndirimbo z'imiziki canke z'isati ndashaka ko oya twe baradetermina ndashaka kuba wawe mbe mu byaha antuka nta ndirimbo yise ivuga uko ya ministère ya chant baratwigisha gospel burya mu kuririmba icambere si ego harimo kuryoherwa mugabe ico bifashe hanini ni gusenga kuko ijambo ry'Imana tubwira ko kuririmba ari gusenga kabiri guca muri adolescence nivyoroshe rero hajya iyo uri mu myaka y'ubuyabaga biraryoshe cyane ko wegera umukama muri iyo myaka rero hari igihe ugira ibakwe nuvuga ko ari ibakwe ugasanga mu buzima waragize iryo bakwe ryo kugira abagenzi beza rero jewe naragize chance yo kugira abagenzi beza kama yarabampezagije nibo novuga yuko bashoboye kumufasha kugira ngo bengenze kuri no ntambwe hariyo abantu bashobora iminsi yose batonda no mu isengero bakama batonda muri eglise mais si uko basenga hariyo abaja gusenga kugira biyerekane kubera turakunda kumva ijambo gukizwa kugirane ese mwebwe mwarakijijwe nawe cyane gose jewe ubwa mbere bwo narakijijwe kubera iki kubera yuko gukizwa ku bwanje nibaza ko ari no kwemera ko Yezu ari kujya tubyumva ari umwami n'umukiza naho ndiko ndabesha abantu ko senga jewe ndiko ndaho parce que umuntu yunze ubucuti n'Imana yunguka byinshi nkuko twamaze kubitangura kuri izi ndirimbo zibiri ntizasohotse zegeranye gose mugabo zisohotse mu mwanya muto kandi ubu nyene sinzi ko ari vuba canke mugabo mu byitege petetse n'abandi bantu bose turashobora n'iyindi turashobora kuyibaha mugabo ni umuntu mbere ko ahezaga no kufasha gusenga Letemo dorazi nkuko mu kirundi n'ibyabona by'ubuzima twifuza ko by'ukuri ko na wa wundi ari hariya anye hamwe adashobora atagira umubwira ubwo buzima bwabo muri Kristo nyene bumeze mwaramutse biza kuvana n'umuntu wese amasaha arabiye kino kiganiro ni Munezero Claude kuri mikro ya BITV hama ndi kumwe n'abatumire nkuko mubibona ndakikujwe imisore ibiri nibaswa muri misore nta mugabo arimo hamwe n'abigeme babiri b'imiyabaga niko nobivuga mugabo imbere yuko dutangura ikiganiro nashaka mbanze nifuriza umwaka mwiza mwese turashana muri janvier izohera twifuriza umwaka mwiza abakunzi bacu bose abantu batwumviriza peut-être bamwe mweruka kuraba ikiganiro cacu ntimwabonye abona nabyifurije nongera ndabasaba munyihanganire ku ijwi ryanje ndagwaye grippe mugabo ntibiza kubuza ko dukora ntikaze cane rero abatumire banje kugira ngo dushobore kwidondorana bidondora bariko baratwumviriza hama dushobore kuganira kamere ngaha nitwa Mugenzi Tatiana Mugenzi Tatiana urinde ndi umuririmbyi wo muri Letemo de la Vie reka ngo urashavuye ga Tatiana yo wagize ubwoba nukuvuga ngo urashavuye kumenya ntucagamutse turi ngaha kugira tuganirire abantu urumva deje umuririmbyi kugira ngo dushobore kugira nibaza kutashavuye oya sinshavuye amuriza shavuye oya kiretse okay karibu iwacu haba nibaza ko bisigaye tuzakomenya mu mwanya ubwo mbere ncenza kuri uyu mutiza kamiko dushobore kuganira ndamubaza nitwa Ineza Elana nanje sanzwe ndi muri Témoin de la Vie nkuko yarabivuze mugenzi wanje yego Témoin de la Vie uyambye ko umuririmbyi ko muri Témoin de la Vie Témoin de la Vie namajije ko niki n'umugwi ni chorale ni kintu nyabaki Témoin de la Vie Témoin de la Vie si chorale novuga ko ari sous forme y'umugwi twarahuye turaja hamwe
kugira ngo dushobore kumenyekanisha Imana biciye mu kuririmba. Yego niko nobivuga. Yego. nterega nawe ikaze hano iwacu. Murakoze. Okay, nawe Kaboyi. Ok, bon, nanje nitwa Iratunga Didier Vianney. Nitwa Iratunga Didier Vianney, ndi umuririmbyi muri Leta de la Vie. Yego. We nabonye wajuzanye n'igitari, nibaza ko mu mwanya wava wikora mu gaho kandi tuza kugira irungu. Bon, yego. Nibaza ko nabyo biri muri programme. Okay. Namwe Kaboyi. Murakoze, nitwa ku mazina nitwa Harimana Jules Robert. Naje nkuko anje nahara twese tuhuriye ku gikorwa cyo kuririmba. Naje navuga ko ndi umuririmbyi muri Leta de la Vie. Ariko kandi hampande yaho ndi umwe mu basuku bo muri Leta de la Vie. Umwe mu basuku bo muri Leta de la Vie. Uvuze ngo uri umusuku wo muri Leta de la Vie no kuvuga. Donc selon na église y'iwacu aho abandi bavuga ngo president cyangwa iki bakunda gukoresha ijambo umusuku. Kubera iki bakoresha ijambo umusuku? Kugira ngo umuntu yumve ko ibyo agiyemo si ubutwara rwose, si icyubahiro rwose, kugira ngo agire iki agikamishe mu batwaye, ariko yumve yuko ari uwo gusukurira abandi. Uvuze ngo muri eglise wawe ni eglise nsanzwe ni umukatolika. Bavuye umukatolika, muri eglise katolika. Avuga ko tubandanye ikiganiro, ndashaka ndabibutse ahantu turi, murabona ko hameze neza. Hameze neza kabageze. Cyane gose. Ndakayaga karaje. Atwa muraryohewe, murabona na expression facial yabo iravyerekana, baca baryoherwa ndabivuze ko tuvuye i Bujumbura. Twavuye i Bujumbura twamanutse no ku kiyaga ino, ni ukuri hameze neza, hari agaklima ka bien sana, ni ikibanza ciza cane, ni kuri residence ubuntu, ni muri Asiatique, umuntu yoba atahazi kabisa, naho muri ville hoba hashushe gute, ushitse ngaha uca wibuka ko Imana igira neza. Ego utahazi barafite restaurant, barafite residence, nibaza yuko uwoshaka kumenyeza n'uwoza kuharaba sinibuka neza ibarabara mugabo nzorishirako co tuzobishira muri description, ariko ndazi ko ari ibarabara rikurikira Université Sagesse d'Afrique, ukamanuka umanuka epfo ugomba ushikirira kuri iri barabara ry'ikaburimbo kera bahita kuri Safi Beach, iri ryaca kuri Safi Beach hataratwagwa ikiyaga tukibona hafi cyane. Rero umuntu wese bataraza niba wumva ushuhiwe uri muri ville ukaba ushaka kuja kuri plage cyangwa ushaka kuja he ukabona ubona plage yo kubera kure uzoze nka kuri residence ubu. Nuko rero avant ko rero tubwira je nshaka mu ndirimbire kubera n'uvuga turakanye twavuye hariya ko dushuhiwe, ubu naho tuje ngaha tunaciye mwenga murakanye, mwanza mutubirimbire kugira ngo abantu bashaka kumva igituma jewe kugira dukorane namwe mu twinteresse. Naco avant yuko aragira igitari, ndashaka mubwira umugwi wanyu Témoin de la Vie imaze igihe kingana gute? Témoin de la Vie numva yuko ari yavuwe parce que icyumviro nuvuga gukrea uwo mugwi cyatanguye kubaho muri fin 2010. Fin 2020 Fin 2010 haize imyaka myinshi, imyaka 15 ni myinshi cyane. Ico ciyumviro cavuye he? Kubera iki tugiye kuyimenya ubunye byagenze gute? Ego ico gihe ubwa mbere bwo na desino ngo nari mpari, ariko hariho bakuru bacu bari imbere barashoboye kutuyagira mu ncamake icyumviro cyo gukrea umugwi nk'uyo umeze nk'uko na nyabuga itari imenyerewe cyane aho twari tubaye. Byaje biva mu ntuze mu mapaternité, abajene bari mu mapaternité jeunesse lumière muri katolika. Musaza murangurira ubutumwa mbega muri paroisse ni Kanyosha. Donc icyumviro cavuye mu mafraternité baca bavuga yuko bogira Témoin de la Vie. Aho hari mu 2010 hama bica bigenda gute? Barimutse, barafatiriwe, barayitangwira pa byagenze gute?
nkuko mubizi ikintu cyose kigira kahise ikintu kitagira kahise naho ho bari mu mwaka uheze hariho kahise rero icyo cyumviro nuvuga cyavuye mu rwaruka rwari muri aya mafaternite ntiyari faternite imwe yari faternite zibiri zingahe zitatu rero bamwe muri bo bivanye n'impano yo kuririmba babonye bafise batanguye kuja hamwe niho batanguye kugira icyifuzo cyo kuja hamwe kugira ngo badevelope iyo mpano bagiye hamwe nabo bagenzi babo mu mafaternite nuko Letemo yatanguye mugabe icyo gihe muri Letemo bakora nka nyene bisanzwe nka kujya kuvuga ati reka twigishanye no kuririmba amanote ibiki kuririmba dufashanye bigera hanyuma mu nyuma birahagarara ego inyuma yaho bivanye n'ubuzima butandukanye umuntu abamwo bamwe bari mu batanguza ico ciyumviro baragiye barafatirwa n'ubuzima rero bivanye n'uko umugwi ico gihe batari bwagire icerekezo ico novuga canke indoto kure cyane bahura hamwe kugira ngo bigishanye bakuze ingabirano gusa byonyene ariko abo barafatiriwe n'ubundi buzima mu mihinga itandukanye Letemo isa nkaho umenga nyene yahagaze canke yahagaze canke irasubiye vuba rero niho bake muri bo twasuye kubona tuti no ifoke Letemo isubire ikagira musaza muri umugwi w'abantu bangahe mugizwe n'abantu bangahe Letemo de la vie bagizwe n'abantu bangahe turashika nka 20 autour de 20 migwi nabajije ikibazo bwa mbere ariko avuga ko dukorana reka ndakibarize ngaha kuri niko ndiko ndabara abantu mungana nibaza ko nihenze n'abandi ngira bamufasha kuraba aba hariho abato hariho abakuze apa mwese mwambwiye ko mwahuriye muri donc Letemo de la mugabo avant ko muhurira muri Letemo de la mwahuriye kugira ngo mwahuriye exactement yego kanda ni tanganize nacu baranyunganira ava novuga natanguye mvuga yuko hariyo bamwe bari imbere yacu naje ico gihe ntari bwaze mu mugwi rero je nanje ndafise aho naje bari muri bakiri muri bya bikorwa byo gufashana kuduza ingabirano ego nanje nkaryoherwa kubera ko nsanze nkunda kuririmba nkaza mugabo nkuko uko naje twaje gutandukanya nyene nkuko mwabivuze umwe wese arafise yagiye araza avuye mu mihinga itandukanye nkuko twatanguye tuvugana yuko hari abari mu makohara atandukanye yo kuri paroisse ya Ntunze umuntu arashobora kuba mu migwi ibiri urashobora kuba muri iyi kohare wongera ube mu yindi kohare urashobora kujya mu makohara abiri mugabo atari ntushobora kujya mu makohara abiri urashobora kujya mu migwi ibiri mugabo umva ntiwokorera bamwe babiri ibyo ukunda rero kujya muri kohare ukaba ufise n'undi mugwi aho ujya gukorera iyo ngabirano yawe ni ibintu bibiri bitandukanye ngabo kandi byiza muri kohare n'uwundi mugwi utegereza canke wowe ufise umwanya ntacyo biba bitwaye rero twebwe mu guhura kwacu twahuye bamwe ari mu makohare mugabo hanininya n'abambere ba kiriya gihe nk'uko yabivuze 2010 bari bahuriye bamwe bari mu makohare abandi bari muri fraternité yitwa amafraternité jeunesse lumière niho rero na jewe niho nagiye bankura uretse ko umwe muri bo yari yashoboye kunshira muri kohare yaho ndayikunda rwose ni les ans du ciel ndayikunda nayo nyene n'ahandi muri Sainte Thérèse yego donc wowe n'umuntu yari yagutumiriye kujamo Tatiana ni iki cyatumye ugenda muri Letemo de la vie nanje ngerageje kunganira twavuye muri ibyo nyene twahoze turi mu mafraternité turi mu isengero nyene hari ibindi twagira by'amashon je niyo kanini navuye amashon ibintu byo kuririmba mugabo ni nka fraternité byapfa nyene muri ibyo nyene by'amafraternité bita chant yumva hama
bon navuye ngaho nyene bamaze gushinga umugwi wa Les Témoins de la Vie ndumva naje ko bon Teje numva yari isanzwe hari muri 2010 ngira ngo ntiwari bwabeho muri 2010 usanga wari utari bwabeho canke bari bakiguye kamugabo kuko nari ndiho Okay, wari uriko uratubwira urumva wari usanzwe basi kugira ngo umenye aho ugarukiye kuko urumva wari barigeze kuwukora hama urahagarara uca wumva nawe wowe ujamwo uca wumva nanje ko nawujamwo nanje barantumiye sinahetse kwitaba nanje ca nitaba uca ubibona birakuryohera yego nawe ga Elana nawe niki kitatumye ujamwo hama nanje ahanini sinovuga ngo nanjye nari muri fatamito ahubwo je nanje nuko hari igihe hajya mu buzima ushobora kugira abagenzi hama abagenzi bivanye nuko baba barakuze bamwe bakagufasha kuja mu nzira nziza abandi bakagufasha kuja mu nzira itari nziza rero hari igihe ugira ibakwe nuvuga ko ari ibakwe ugasanga mu buzima waragize iryo bakwe ryo kugira abagenzi beza rero jewe naragize chance yo kugira abagenzi beza kama yarampezagije nibo novuga yuko bashoboye kumfasha kugira ngo bengenze kuri ino ntambwe ego ahanini nibo bafashije urafise aho bakuvanye naho urafise ico wungutse kuva utaraja muri Les Témoins de la Vie n'ubu unye wowe waragiye avant donc dis-moi uyimazemo umwanya ungana gute si munini sinovuga ngo ndi mushasha mugabo uramazeyo umwanya ndamazeyo umwanya utari muto mugabo sinamwaka ndakwiye okay kuva aho ugiriyeyo hari ico ubona umaze kunguka yego nk'iki nk'akarorero duhaye nk'iriye tukaduha nk'akarorero yego nk'akarorero jewe ngerageje kubaha akarorero nkuko wari binsavye jewe nkiri muri kohare gusa ntaraja muri Témoins de la Vie uri muri kohari ihe nawe nabiye ko ndi muri kohare L'Essence Innocent L'Essence Innocent yimbwiye avant ko dutanga ikiganiro kohare ndimo uti avant ukiri mu kintu muri kohare gusa ntaraja muri Témoins de la Vie hajya mugenzi wanje yabivuze ngo kuja mu migwi ibiri mugabo atari uko uri muri kohare zibiri turi muri kohare zibiri ariko turi mu wundi mugwi ni ukuvuga kuba turi mu wundi mugwi biradufasha kuko kuba uri muri kohare ni ukuririmba muri rusange mugabo muri Témoins de la Vie baraguha umwanya ukaririmba wenyene bakagerageza kuza baragufasha bakuru bacu navuga abaformateur dufise yego rero jewe nkuko wari ubivuze muri kohare uragenda ukaririmba muri rusange ni ukuvuga mu metwe dosha naza kubwira ngo wewe uraririmba kunuku cyangwa ugerageze gutora amadefo yose mugabo muri Témoins de la Vie vraiment baragira uko bashoboye yego ni ukuvuga ngerageje kukarorero nyene nari mpanze hari intambwe nini yo gose maze gutera ngerageje kuraba mvumve muri kohare bundi muri Témoins de la Vie yego hari intambwe nini gose reka duhere ku ndirimbo kugira ngo babanze bumve amajwi yanyu mwese muri abakoriste sauf Tatiana antuka muraririmba indirimbo tuzi n'abatwumviriza bazi urumva kohari zose zishobora kuririmba mukayimenya ntimuyivuge umwe muri abakoriste muragira haba muririmbe turirimbe muri rusange twese ngaha tubanze turirimbe muri rusange hanyuma muce mutugirira tuce tuduga rero ku babanze mweterese abakunzi banje bumve n'amajwi yanyu canke duhere kuya Témoins de la Vie kuko jena reka tubanze duhere kuyo bose bashobora kumenya kugira ngo bumve n'amajwi yanyu tubaririmbira akaririmbo kitwa icyubahiro ni rwawe antuka uwo ari we wese n'umwana mutonya avutse hari igihe usanga akahazi icyubahiro ni kwawe icyubahiro ni kwawe icyubahiro ni kwawe icyubahiro ni kwawe icyubahiro icyubahiro ni kwawe icyubahiro ni
isa nkunda nawe mwami urankunda umurukundo muhanyi icyubahiro ni kwawe 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 urukundo rwawe mwami uremeye byose hose usumba inganji z'abami icyubahiro ni kwawe 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 abantu muca mwumva igituma akamwe twicaranye n'abantu nk'aba bangana gutya ni ukuri muririmba neza cyane reba n'indirimbo yari nziza cyane kandi nibaza ko abayumva bose nibaza ko n'utari umugatolika iyo ndirimbo yayiga ego rero nayo ko ndavuga twari twahereye kuri leta mondolari aho mugarukiye muramaze gusohora indirimbo nabonye umenga mufite indirimbo zibiri ese noba n'inkenzi rero nibaza ko mugerageza mukatubwira ibikorwa mumaze gukora kuva mondolari itanguye n'ibikorwa muba mufite mu gutegura gukora bon mwari muvuze ku bikorwa twiyimirije ndimo ibikorwa mumaze gukora kuva aho mugaruka kuko niho mwari mwarakoze amahoro muri byo by'isi haragera igihe birahagarara hanyuma muba muragaruka kandi mwatubwiye ko ari umugwi wigisha abantu ufasha abaririmbyi batubwiye ko harimo abaformateri nashaka kumenya rero ibikorwa murangurira muri mondolari byose mubitubwiye kugira ngo mubidetaye ego bon icyo nohera ko pardon gato tumere nk'usubira inyuma bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma mugabo ego ni kuri icyo kijyanye iyo twahereye n'aho tugeze twahereye kiriya gihe mugabo abantu si kuvuga ngo baragiye cyangwa si ikintu kibi cyabaye oya habaye evenement nziza ko barateye imbere benshi imbere ni nka bamwe muri twebwe mbere uba baradufasha rwose bagiye hanze murabona vague yabaye mu Burundi abajene benshi natwe vuba ngira turashobora kubakurikira bon ni icyo nagomba kugaruka ku bisigaye ibikorwa two turakora muri kano kanya icya mbere kwanza ni gusenga kugira ngo Imana ituzitirire ku mpande zose petetse ibyabaye no kudebukirwa kw'abari basigaye canke n'abazohasigara twe tutahari kuhoreho kugumeho hanyuma icya kabiri turafise nk'uko twamaze kubitangura kuri izi ndirimbo zibiri ntizasohotse zegeranye rwose mugabo zisohotse mu mwanya muto kandi ubu nyene sinzi ko ari vuba canke mugabo mu byitege petetse n'abandi bantu bose turashobora n'iyindi turashobora kuyibaha mugabo ni muntu mbere yo kubahezaga no kubafasha gusenga ni ukuvuga twe turi ku bikorwa turabandanya aho dukorera ubwa mbere twebwe nyine ubanza kwihera kugakora hanyuma uko dukuze ingabirano hanyuma kwandika turabandanya turi umugwi umwe wese arandika mbere n'utari mu mugwi arashobora kuyikompoza akayiguha tukayiririmba ayimugurira mukayikurana oya nta Paul mama nta muntu wo hanze araza ndi moto imugurire mugabo turamaze kuronka dupropose ati je ndafise nk'indirimbo je personnellement ndamaze kumuronka nkabwa ati ko numvise muririmba neza yedayo na bamwe bari muri twebwe bari hanze ubu bariko baradufasha nabo nyene baramaze gufata ingingo yuko nabo nyene bakandika bakazironka tukazibaha yego muranakira abantu baririmba gospel benshi muranakira baririmba gospel zo muri mu bakizi mwebwe mwambwiye ko muri abakatolika hariho ikibazo nama nkunda kubaza gusenga
umuntu atatahura importance yo gusenga kuri we umwe wese muri mwebwe ambwire mu majambo make ico gusenga abona kimumariye surtout ko tuzi yuko umenga mu bakatolika ntibabyinjiramo cane ibintu vyo gusenga rwose kubera turakunda kumva ijambo gukizwa kugirane eske mwebwe mwarakijijwe nawe cyane gose mwarakijijwe rwose okay tubwire basi gukizwa kuri mwebwe uko mwumva iryo jambo gukizwa mubwire mu majambo make kanire kuri okay kambere mpeyo ko tutari twamye dukoresha tugire Kristo Nangane Kristo. jewe ubwa mbere bwo narakijijwe kubera iki kubera yuko gukizwa ku bwanje nibaza ko ari no kwemera ko Yezu ari kujya tubyumva ari umwami n'umukiza pana kujya tubyumva ukabyumva nko kwabyumvisa mukabishira mu buzima bwawe donc ukemera ko kubera umwami hama amaze kubera umwami kuko wavuga ati umukurikiye amugira uwiwe rero ukemera ko kugira uwiwe maze mugasa kuko maze kubusa na Kristo ugakora nk'ibya Kristo no kuvuga hari ibyiza Kristo yagenda arakiza peut-être udafite ubwo bubasha bwo gukiza hari uburyo bwinshi bwo gukiza udakijije nka Yezu mu bikorwa bya misi yose peut-être nka jewe nakuriye muri Wigore mu mugwi Wigore n'undi mugwi wamfashije gutera imbere gose surtout mu kwegera Imana sinico gusa nk'ubu mvuze no gusenga ndi muri Renouveau Charismatique abakatolika barayizi peut-être ibyo byose biri mu bintu jewe ubwanje d'abord nkuko wabuze mwumwe jewe bimfasha gutera imbere mu gusenga kandi muri Renouveau niho nigiye ko kuririmba bijya dukora twebwe hariho abuze cya ministère ego ma patente twarazigira za shamuga muri Renouveau ntikomeye gose ya ministère ya chant baratwigisha gose ko bujya mu kuririmba icyambere si ego harimo kuryoherwa mugabe ico ifashe hanini ni gusenga kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko kuririmba ari gusenga kabiri yego tubwire Kristo nawe Katacha Elana nkuko mwarimu yaje kubibaza ati gusenga suku nkuko abakizu tutandukaniye ko gatoyi nuko bobo bagerageza kwinjira cyane nuvuga nti ibintu byo guhishurwa ibintu byo kuvuga ngo barabonekerwa ego mu bakatolika sinzi mbona kwerekwa ngabo mu bakatolika hariyo ijambo ryo rikunda kumfasha rwose kenshi iyo ndarizirikanye ngo abazoja mu ijuru si bajya bakunda kuvuga ngo mukama iryo jambo abakatolika bararizi rero abakatolika barakunze kuvuga ngo ntidukunda kwinjira cyane mu bintu byo gusenga ariko turasenga gusenga si kuvugira hejuru gusenga si ukuvuga ngo uri impande yawe akumve ahubwo gusenga ni mu mutima urashobora gusengera mu mutima donc urashobora gusenga uri en contact n'Imana mugabo apana yuko usenga kugira ngo naka akubone ko wasenze donc abakatolika akantu turafite akantu sinavuga ko si twese mugabo hariho kugira guca bugufi k'umutima rero imisi yose sima ko uzosenga kugira ngo naka kubone ko wasenze sima ko uzosenga kugira ngo ndi umuririmbyi pasiteri aca mbona ngo navugishijwe umugabo senga kugira ngo ube en contact n'Imana kugira ngo Imana yakire igisabisho cyawe Imana yakire igisabisho cyawe wowe personnellement hariho icyo bimaze kugufasha kuva mu buzima bwawe bw'ubuto gushika kwiza ubona uti kuva aho nanguye kwegera Imana cyane kirito aho nanguye kuririmbira byaramfashije cyane mwakoze ego ngerageje kwishura nuko donc la jeunesse ntiyoroshe guca muri adolescence ntibyoroshe rero hajya iyo uri mu myaka y'ubuyabaga biraryoshe cyane ko wegera umukama muri iyo myaka kuko hari igihe sinzi ko abajene benshi abariko baratwumviriza abazohora bakina kiganiro comme témoignage abariko batangura adolescence mwiyegereza umukama kuko ni ibintu byinshi tugana turahura nabyo iyo uri muri jeunesse ni ibintu byinshi ugenda urahura nabyo mu buzima niko nabivuga hari igihe usanga uri kuravuga ngo ndakeneye gutesa ndakeneye iyo uri ugeze muri adolescence urakenera kubona ibintu byinshi uboneke bambone mugabo
iyo uri kumwe n'umukama uravuga ati ego ndaja kuryoherwa mugabo hariyo merimiti ndafise aho nashobora kurenza kandi ndafise ico ntegereza gukora n'ico ntakora byose turabifitiye ko uburenganzira ariko si byose tugirira ikimazi ni wowe Tatiana ndabakonfonda uyu ni Elana uyu ni Tatiana Tatiana nawe ga Tatiana gusenga ndumva ko byinshi babivuze gusa nanjye ndafite icyo navuga ko gusenga ijambere na mbere ni kunywana n'Imana kuko si bose bafite gusenga n'abantu basenga si uko bose begera Imana bikwiye hariyo abantu bashobora iminsi yose batonda no mu isengero bakama batonda muri eglise mais si uko basenga hariyo abaja gusenga kugira biyerekane mugo gusenga en general ko ndacumva jewe ni ugenda imbere y'Imana kwicisha bugufi kwanza icambere na mbere mu mwanya bwa wewe n'Imana yawe ikintu ca mbere na mbere nkunda gusenga ndakunda imisa inkuka y'imisa kubera kuri jewe ifitiye akamaro kanini cyane cyambere na mbere wakubwiye ibindi byose mu bakatolika ibindi byose bibaho ibintu by'amalouange by'ibiki ikintu ca mbere gihari ni inkuka y'imisa niyo iri isumba ibindi byose tuzi neza ko bavuga yuko umuntu ashobora kuja ahiherereye niwashaka gusenga uzoja ahiherereye usenga siko bivuga none sinzi ko ari kuko ijambo ryose ribivuga mugabo nibaza ko ari muri iyo sonze none ni mpaka uje mu nkuka ya misa ugiye mu nkuka ya misa usa n'uburyo nyene yasenze nk'uburyo kwiherera kuko mu nkuka y'imisa turongeraho ingabirano zose zikwiye ngira ngo ndeka tutahura neza ngira ngo ntagira uwo ushobora kukunganira aza kukikunganira mugabo wowe uravuze ko ukunda inkuka ya misa gusumba ibindi byose gusumba louange gusumba adoration bijya bindi dushobora kugenda gusenga mugabo inkuka ya misa ni wowe iragufasha cyane kuva aho utanguye kuja muri chant muri témoin de la vie uramaze kugira ico wunguka uvuga uti iki kintu ndacishimira ku buryo vraiment igihe ntari bwajeyo ndabona ko narahomba ku buryo no ukuzi cyangwa n'ubwira ntiyasha kubishingira inama icambere na mbere ikintu nungutse icambere na mbere abagenzi icambere kandi n'abagenzi barovuye kongereza abagenzi ica kabiri ni kumva yuko nanje nkorera Imana biciye mu kuririmba kandi ndirimbanye n'abandi nawe kamugenzi yego bavuze byinshi kuri byo gusenga ni ukunga ubucuti n'Imana mugabo mu buryo bw'umutima parce que mu buryo bw'umutima kubera iki barashobora kumbona ko nsenga mugabo atari ko biza uwo mutima wawe ukwagiriza ukavuga uti mujyawe muri icyo gihe urumva naho ndiko ndabeshya abantu ko nsenga jewe ndiko ndahomba parce que umuntu yunze ubucuti n'Imana yunguka byinshi kugendana n'Imana biraryoshe Imana nikurinda izokuyagira iciye mu jambo ryayo ni nayo izokwenspira nk'umuririmbyi wayo icyo wandika message ushaka gutanga ku bantu kuri ibindi byinshi babivuze hama ngerageze kumwunganira inkuka ya misa iwacu muri katolika n'igisabisho gikuru kubera ko niho dusubira tukibuka bya bihe umwami wacu Yesu Kristo umwe twese twemera baba protestant bavuga Yesu Kristo n'ahandi niho dusubira ni cya kiringo gisubira kutwibutsa kwa kubabara k'umwami wacu Yesu Kristo aho basubira kandi bagakoresha bya novuga wa mugigwa Yesu Kristo yakora ku yimirije agomba aje kubambwa amwe ariko arasangira n'abigishwa biwe n'abatumwa biwe aho ababwira ati iki n'umubiri wanje
akajambo yahereje ko rero karyoshe ni murabigira munyibuka rero twe iyo babigize muri eglise wacu nce nibuka ryajambo kandi pour dire que ujya mwanya nyene ni Yezu Kristo nyene aza muri rya migirwa. Okay, nashaka kugira ngo mwereke abantu ntiduhave tuza, hari abantu bashobora kuza ngaha akaba yiyumviriye kuririmba peut-être ashaka kuba umustar, sivyo none n'ubu nyene mu gospel ufa kuva uririmba indirimbo ikaja habona ikagirane ugasanga umuntu araririmbye kugira amenyekane kugira girene ugasanga no gusenga ntasenga nko kunyene twako turabivuga cyangwa ugasanga nyene yishakira ubustar. Rero nari nshaka kumenya exactement namwe si mwa mushaka ubustar canke mwa musenga nyene bigize sindi imana kugira ndabajuje mugabo kamwe kugira ngo n'abandi ariko baratwumviriza bashobore kumva si mushobora kuba mufise ubushuti n'Imana nk'uko nyene mwariko murabivuga. Rero kuri Témoin de la vie mwararimbye indirimbo mwariko murabimbwira, nashaka dukorere kuri iyi nyene indirimbo muheruka gusohora, nibaze ko mwayisohoye muri uku kwezi nyene kwa mbere mu 2025. Iciyumviro cavuye ni indirimbo yanditswe nande, message ni yihe, ikoreshwa ryari ikoreshwa mu nkoka ya misa, ikoreshwa muri lounge, ikoreshwa ryari? Dis-moi nivyo bibazo mfise kuri ico cerekeranye n'indirimbo ndashaka tugire Kristo kambe nditanganiza bagenzi banje baraza kunyakira kufasha kunyunganira ya indirimbo ubwa mbere yavuye he dusubiye inyuma gatoya kiriya gihe batari bwagire video yagutse yo kuvuga tuti twebwe tukiri jeunesse tukiri abana batoyi cyane tuzogera ku rwego rwaho message yacu tuyitanga ku rugero runganuka mu kurindira ibyo onye ko bizoba ntibari bicaye ata y'ibikorwa by'urukundo de bonne action kujya kuraba abagwayi mu bitaro kugira iki guhurira hamwe bagasenga no kuririmba muri bo bari bamaze kumenya ko muri twebwe ati turashobora no kwiyandikira indirimbo ndabivuge uko nyene ya message rero y'umukama none tuzokuraho indirimbo turirimba tuzozigura nigeze kumva icyumviro nk'icyo okay baca baja hamwe tureka twandike indirimbo z'iwacu nk'umuntu comme ça igihe nicagera tuzozitanga comme message tubicishije mu kuririmba nkuko turiko tuzandika nk'indirimbo. Rero iyo ndirimbo ndashaka nayo nyene yarimo nuvuga nti iri muri nyinshi za leta si imwe si zibiri leta mifise ni nyinshi. Rero nayo yanditswe ico gihe abayanditse kubera ibibazo by'ubuzima butandukanye ntitukiri kumwe mu buryo nyene bw'umubiri nyene tuzima ariko yavuze aba diaspora hari n'abari ngaha mu gihugu cyacu Burundi mugabo kubera ubuzima butandukanye umwe ugasanga akorera muri ibi yarimutse ntakiba mu Kanyosha yego tuvuze n'umwanya kubera ko umuntu uko agenda akura niko agenda abura umwanya cyane kubera ko ubuzima budusaba kwitanga cyane. Rero niyo onye niho hava ico ciyumviro cyo kwandika iyo ntunze iyo ndirimbo hama message yayo irimwo iri clair parce que n'umuntu wari we wese ayumvirije ashobora kumva message ego nivyo hari indirimbo uyumvirije bikugora kumva nyezina message nyamukuru ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo hamwe ukumva umenga irikihanura iki ahandi tukumva umenga irikihanura iki birashika turabyumva mu ndirimbo nyinshi mugabo novuga nti iyo tugiriwe amahirwe duhiriwe duhishije wari we wese ayumvirize arumva ko irimwo message y'umuntu ashaka kuba wanaka si muri kwa kundi mu ndirimbo z'imiziki canke z'isati ndashaka kuya twe baradetermina ndashaka kuba wawe mbe mu byaha antuka nta ndirimbo y'isi ivuga uko ndashaka kuba wawe mbane nawe ja ibintu nk'ivyo ego nawo ntunganira indirimbo bon irebire ndabivuga kuko byinshi yabivuze gusa ayanditse yarimo muri twebwe nubaha gose abyumve yitwa Benite yego yitwa Benite
umukobwa ari imbere mu bari batanguje no group apana mu bari batanguje no group mu bayitanguje igitangura kare yarigeze kuntera inkuru ko bo nyene ama inspiration aza umwanya wari wose n'ubu nyene twicaye ngaho arashobora kumva cyangwa ukaraba inspiration ikabiraje hariho indirimbo nyinshi banditse biga aho biga ku ishuri yitwa Semeka ricitwa Semeka mu Kanyosha niko indirimbo zagiye ziraza mu bw'iyinye ni nka kujya wandika ukumva ni rofe yonyine ije mu mutwe ibindi ukazogenda bitora buke buke ndibaza ko mwaririmba byabafuza kugira ngo namenye kare twarinze ikanzu bigumane sawa mwazanye gitari kurema ko barira tobo Kanyosha ubwizanye ikazikoresha muri ready Kuki wawe na asante kigongwe Yesu Kuki wawe na asante amahoro Yesu Kuki wawe na asante urukundo n'ikigongwe Yesu nashaka kuba wawe Yesu bemutaha ndashaka kuba wawe Yesu bane nawe message irakwiye uwari we wese ashobora kuyumva arabitahura ndashaka kumenya kubera ko mwahisemo kuririmba muri uyu mudiho n'umudiho tutari tumenyereye mu ndirimbo za gospel ngira ngo surtout zo muri zikoreshwa mu mbabarire sikunda koresha cyane ibintu by'idini mugabo urumva hari ukuntu imidiho igenda kenshi bivanye n'ishengero muri katolika nibaza ko atari yo mudiho bahora bakunda gukoresha kuko kimwe mwahisemo gukoresha uwo mudiho tugire Kristo naganze ego muri katolika hari imidiho itandukanye peut-être gusa kubera barafise novuga gute chaque église usanga ifise ukuntu imeze chaque chorale duhereje washaka muri église nk'uwacu muri katolika batunze cyane kuri style classique izi style z'indirimbo zigenda buke buke zitagira ingoma zitagira gitari ego mugabo si misi yose nyine none yokoreshwa mu gice kiye c'imisi iyi yokoreshwa muri adoration no muri katolika haraba adoration umunsi wa louange adoration muri eglise mu mashengero y'abaporoti naho nyene hariho louange adoration natwe iwacu hariho louange gusa ziratandukana kenshi adoration twe ibukwayo gusa umunsi wayo nuko nyene nibaza ko no kubanda ari uko nyene dutera tumera tugenda ku kiganiro tuja ku musozo ni feedback yihe mu yindirimbo kuva mu ishiri yahabona ku rubuga ni yihe feedback mwaronse muze muravuga mu mwunganire ariko kuguma avuga Jules wenyine Tatiana mwaronse feedback yihe ndatangura kuvuga ok tugire Kristo feedback nabonye jewe ubwanje d'abord hariho abanyandikiye ntitwahise tubitangana kujya nyine bikorwa twatanze amalink twatanze link rero tugikora ijya coming soon nyene hari barayumviriza ama feedback yari make mugabo akavuga ati ko haje ko bari basanzwe batuzi narashoboye kuronka feedback imwe muzanyohe imwe ngira ariyumva peut-être ne araba kina kiganiro yambwiye ngo coming soon yari iryoshye ngo mugabo indirimbo irandyoheye donc comme si ijya indirimbo iri muri coming soon isijya iravye kuri YouTube mugabo avuga ati je murampezagiye bon yabivuze mu majambo yiwe mugabo yashatse kuvuga ko yakora iravye ari mwijoro mu masaa 5
aca arambwira ati ndaryamye neza ndaye neza ofete ati uno munsi ndaye neza juste nibaza ko ni imwe mugabo si uwo wenyine hariho n'abandi babimbwiye hariho n'uwambwiye ati nayishyize ijya link kuri statut abantu bayirabye guma bambaza ngabona bahehe mugabo nyine turabo mu kanyosha nyine turi abandi nyine tugire Kristo uko wari uyiteze nuko wayibonye England kuko nibaza ko mugira urinde ushobora igikorwa tuje ku mbuga muba ari ikintu mwateguye umwanya muniniya rwose aba ari ni igikorwa vuma gifata ingufu nyinshi ndibaza ko n'abaririmbyi kugira ngo barinde basohora indirimbo bari bo bose n'abarimba gufata birabafata umwanya namwe uravye umwanya mwafashe uravye ingufu za bansa uko wari uyiteze nuko wayibonye niko byagenze yego mwakoze ngerageje kuvuga ko nari ndayiteze kuri SP nyinshi uko bakunda kubivuga nari ndayiteganya igishika cyinshi ubwabo uko nayisanze hoho rero byaciye byongereza cyane ingufu hamwe uvuga ati vema producteur wacu niba azoraba kino kiganiro amenye ko tumushimira cyane jewe kuri kote yiwanje ndamushimira ndamubwiye ati yubahwe kuko vraiment yaradukorera ibintu by'amateka jewe vraiment narayikunze rwose imaze gusohoka nk'uko bari babivuze ati coming soon twarayishyize ku mastatut ariko imaze gusohoka hoho twarahezegewe cyane uretse n'abayiravye basanzwe batari muri groupe yacu ubwabo twe dusanzwe twirimo hoho rero twararize n'amosozi arakoroka ikibazo kizise ndiko ndabiruranisha n'amagospel yandi yo muri rusange abasanzwe baririmba amagospel turakunda kubona bategura ibiteramo amakorali yo muri Eglise Catholique ariko ntironka sinibaza ko baronka abantu iyindi migwi iteguye ama concert iyindi migwi iririmba indirimbo za gospel ngaha mu Bujumbura canke dushaka dufatire mu Rwanda aho basanzwe bavuga ikirimi twumva canke iki mwebwe mwiyumvira ko byaba bipfira mbwiye tuzi ko abakatolika ari benshi ni twebwe tutazi kugirira promotion n'abakatolika batazi kugirira promotion ibikorwa byabo ko indirimbo zabo tutazimenya cyane ngo zije muri public zivugwe apa habaja mu isengero ni bipfira mwe mwiyumvira ko byaba bipfira tugire Kristo naganze tse sinovuga ngo bipfira mu makohara kubera ko kujya kohara zitandukanye niko ni na organisation zitandukanye hariho bamwe bategura ivyo biteramo tukabona vyitabwe cyane n'abantu benshi n'abandi nyene shuba atabari ku rugezo rumwe n'ababandi bisigura ngo nta nyambi buragahonze ko babutse kandi nta byama bikundwa na bose rero bivana na organisation yaba organize ibyo bintu nk'akarorero murabona izi kohare za Saint Dominique bari Saint Dominique iri mu makohare yorganiza intuze kagira rero n'izindi nk'izo niheruka na kohare ya Etoile du Soir mega niko bayita Etoile du Soir yo mu Kinindo iheruka gutegura concert mu Kanyosha wacu natwe ko turaza rero kohare iri hariya anyine vraiment bikira bikora neza none ko twese dukorera umugabo umwe nkuko mwabivuze murafatanye mu nda kugira ngo ivyo bintu bize biramenyekana concert zitabirirwe non seulement n'abakatolika nka kujya Israel mbonye aje mu Burundi abakatolika abakizwa bose bagenda none n'abamizungu ngasanga baragiye kumuraba canke abandi baririmbyi bandi batandukanye mwe namwe huko guhi kugira ngo tugere kuri iyo ntambwe natwe inyishu yanjye ni yayindi nyene byose byama bipfira muri organisation gusa ikintu kimwe bakushimira Imana urabona nibyo ntitwavuga ngo hariho abantu batakiboshe mu kwemera kwabo yovuga ati je noshobora kuganira n'umuntu wo muri eglise runaka tukaganira iby'ijambo ry'Imana si bose ari uvuga ati je naka ntitwoganira wo muri eglise yi cyombarira canke urabona abantu bose ntituri kumwe mugabe ikintu kibira Imana nuko twese ikintu cyo kuryoha
cyo kuryoherwa haba mu mana abantu benshi turagihurizako ikintu ca concert nabonye citabwa n'abantu bari bo bose n'udasenga concert ayumva nk'ikindi kintu Yego. Okay. Nibaza ko imbere yuko turangiza mwotubwira twitege iki kuri mwiteze twitege iki vuba hashoboka muri Témoin de la vie, hanyuma nico mwoshobora gusaba bo bariko baratwumviriza muce mugenda munangiriye ko mutubwira umuntu wese yoraba kino kiganiro umwe wese muri twese mu kubasezera atubwire ibanga riri muri le fait d'être umujeune asenga ico mujyanye abandi bazi ego reka gace turangize okay murambabarira muvuze muti twitege iki kuri leta mwanja nibyo ni byiza ikintu cyitwa ko gihagaze kiriko kiragenda cyama gifite icyerekezo muri leta y'amadolari sinovuga nti ibikorwa bigarukira nyuma y'iki gikorwa hari ikindi gikorwa turafise izindi ndirimbo nazo nyene ziryoshe vuba tugiye buzoshira habona ariko ikiringo ntaco tubabwiye mube murabimu yego naje nazo nyene nibaza ko zizobahimbara hama hampande y'ivyo ibikorwa bizokurikira tuzobibabwira nimba sinzi ko ari ikintu naba nibagiye mwifuza kugerahe ego leta y'amadolari nk'uko mu kirundi n'ivyabona by'ubuzima twifuza ko by'ukuri two na wa wundi ari hariya anye hamwe adashobora atagira umubwira ubwo buzima bwabo muri Kristo nyene bumeze ko nawe byo mushikira parce que abantu twakira message zitandukanye hariyo je birashobora kunyorohera ko nakira message biciye mu muntu akaravuga akaba n'abandi tworoherwa cyane biciye mu ndirimbo par exemple nk'ubutumwa iyi message iri muri indirimbo ndashaka ko ndabibwira nk'umuntu ndaye tubiganira bisanzwe ashobora kutoroha kwa bitahura cyangwa byakira mugabo avyumvise mu ndirimbo nico rero Imana rero yahishije abantu kuririmba yakandi kandi gatuma wakira no gusenga kabiri okay sinzi ko ubundi nari nabajije nti ibyo bindi yabinyishuye nimubwire rero ico mujyanye adasenga umujone adasenga tiyegereje Imana murakoze nari nabiciyeko ubwa mbere nari nabiciyeko kuko abajene duhura n'ibintu byinshi surtout twebwe ugwaruka tukiri muri ya myaka sinovuga turi bato mugabo novuga jeunesse yo kuva kuri 12 ans niko novuga vers 18 ans kuko hajya umaze gushikira 18 ans uri majeur uvuga ati ibintu bimwe ndagerageza kwifatira ama decision gusa niho hariho ntihabuze abatakara bamaze gushikira 18 ans yego rero umujoni yegereye Yezu hajya bavuga ngo kenshi ntushobora kureka kugwa mu ikosa kuko hajya ntawovuga ngo arasenga mugabo ngo ntacumura oya ku isi ntabera ndabahari ariko ikintu kimwe novuga ku bazoraba kino kiganiro nuko hajya iyo kenshi wegereye Yezu abantu benshi bakunda kuvuga ngo muragenda mu makorale ngo mukazota umwanya mukagenda ngo mubiki mugabo ikintu benshi uri umukristo wese bamenye nuko kwegera Yezu birafasha cyane uti gute kwegera Yezu hari igihe mvuge kuri kote y'abajene abajene turafise sinovuga ngo amakote yose mugabo uri umujene utegerezwa kugira abagenzi bamwe basenga na babandi mujana mu kirori ego kandi bibaho mu buzima kandi ntubakumira kuko bose barakenewe ego rero Yezu cagufasha muri ako kanya ni ukudetermina ati mbega muri aba bagenzi mfise jewe nkeneye gushika nta mugenzi n'umwe uvuga ngo jewe wese ndagukeneye ngo ja ku ruhande oya ahubwo wewe raba ibyo mugenzi umuntu uco ndamukurako rero igituma Imana iduha abo bagenzi ni kugira ngo natwe tumenye le choix nuvuga le choix ego rero abajene dutwagana byinshi nuko nanayivuze ubwa mbere rero iyo uri muri Yezu bavuze ngo kuririmba Yezu aradufasha kugira inspiration ego nivyo ariko iyo uri kuri Yezu naho nyene aragufasha kugira le bon choix niko no bivuga ego
rero ico tubajyanye nako kantu nyene ko kugira le le bon bon choix choix ego kuko mu buzima iyo ugize amahitamo mabi ubuzima bwose burashobora kubagasha kandi rero muri jeunesse iyo ukurikiye iyo ugiye mu yindi nzira itari iyo urashobora guheza ubuzima bwawe wicuza reka nje haco ndangiriza uri kuri DJ Tatiana nawe nagaki ujyanye imiyabaga idasenga natwe ako ndabajyanye cya mbere na mbere ni kunywana n'Imana kuko uri umujene utwarwa na byinshi mu buzima bw'abajene ni byinshi bidutwara icya mbere na mbere coco ni ikintu cyitwa ikirori mugenzi wanje yakivuze ikirori hamwe rero ntimuhonyuzaho ikirere mu kirori biravana ikirori concert n'ikirori mbwa iyo habaye concert ndagenda nkashigikira abandi nkaryoherwa uyu yavuze yuko kugendana na Yezu biramufasha kugira le bon choix nawe ego nanje biramfasha cyane kubera abagenzi ni benshi kandi batandukanye nk'uko yabivuze hari igihe ko bavuga ati abo ujanye nabo wandura ingeso zabo mugabo kuko nyine yabivuze ati uri kumwe na Yezu ujanye n'abantu nyine bafite ingeso mbi uguma umutabaza nawe aragutabara ngati nyereka inzira nocamwo kugira tubane neza n'aba bantu kuko murashobora kubana nabo bobo bakagenda ugasigara muhira canke ugasigara mu bindi bikorwa byawe bakagenda bakagaruka mukaba bagenzi mutarinze kujana we rero uvuga uti Imana igufasha kugira ngo ushobore kubana neza n'abantu naho mutaba mugumana gusa iragufasha kugira ubane neza n'abantu Didi nawe Gadidi tugire Kristo ego bon je nanje nohera ku kintu kimwe hariho sindamwibuka uwo muntu yavuze ati burya Imana ibaho canke itabaho kwemera kwibaho canke itabaho n'ishwa y'umuntu mugabo ni byiza ko ubirekera ngaho kuko hamwe wosanga ibaho wogira ikibazo donc jewe ndemera ko Imana ibaho iciza kiri mu kuyimenya naho nakunze gose kuntera nakivuza rero iragufasha le bon choix mugabo kinini nyakiri mu kirengeye mu kumenya Imana donc mu kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wanje nuko biragoye ko ntakaza espoir kuko wewe arambwira ko sinshobora kwiheba duheruka muri Noel isigura ibintu binini aratwereka mu kwigira umuntu kwe no mu guca bugufi ko naho noba ndi mubi gute ashobora kuza muri jewe naho noba nsa nkaho inka zirara ntashobora gutinya mbuza inka zirara bariya baze bahabonye barabona ingene hasi donc arashobora kuza muri jewe donc sintinya ngo nsuku sintinya ngo nacumuye ndirinda gucumura c'est vrai kuko bimubabaza kandi bituma ntabana neza nabo kubera je nshaka ko tubana mugabo kandi niyo nacumuje gutakaza espoir kuko ndazi ko arindiriye gusa ko nibuka amaraso yasheshe ku musaraba ico ndacibutse biba bihetse donc ndashaka mu bakatolika turagenda tugatuma intebe ya penitensia tukirega atumaze kwirega mbere baranadukonseya ko ucirega urondere ibishoboka byose usangire vuba ugiheza kwirega donc buri wese basanzwe ari mu mutima wacu usubire tumwakire kumegera kubivuga tubikore tumwibuka kugira ashimye kutwa mu kantu gatonya gasuzuguritse tumwakire no kubw'umubiri abe muri twebwe tugire Kristo je nibaza yuko n'ikirere kiragiye twaganiriye byinshi abo bataramenya aho bashobora gukura indirimbo zabo ingene bashobora kubasapotinga bien icyo jewe nshobora kubasabira ni uko babasapotinga mu gukurikirana imbuga zabo nibaza ko ni YouTube bita Témoin de la vie niko mwitwa Témoin de la vie de Kanyosha sinzi ko mwaba mufise Facebook hose ni Témoin de la vie de Kanyosha rero nibaza yuko umwe wese ashaka kuraba ibikorwa byabo n'ibikorwa bindi bizoza
bizoza biraza yoshobora kubasapotinga gute nyene ubaha amayide ubaha akabasigira amakomantere hari ico ushobora kubaterera gishobora kubafasha gishobora no gufasha umuntu kugira ngo ashobore gusenga nibaza ko yobikora muri ubwo buryo hanyuma nibaza yuko n'uburyo bw'amahera naho batabivuze ngira nabwo nyene barashobora kubukenera ukaba wumva yuko bukenewe cyane kuko nibaza ko kugira ngo tuze turamaze kubona n'abaririmbi simbora nkorana n'abaririmbyi benshi cyane batandukanye benshi ariko ndazi yuko babikenera mu kuja mu mastudio amadeplacement yoyo no kugora aragoye n'ibiki n'ibintu byinshi nibaza ko uhezagirwa wese yoshobora kubafasha akabasapotinga ego akanimero kabo tuzogasiga muri description y'ikiganiro contact y'ingene mushobora kubaronka hanyuma na link yayo kugira ngo mushobore kubiborohere kuronka izo ndirimbo zanyu rero je kuri jewe ndababwiye courage cyane mubandanye muduhezagira umuntu wese ashobora kumviriza izo ndirimbo hanyuma mu bitara ryaka kugira ngo naho tuzohurira mw'ibarabara tuzovuge duti uyu muntu vraiment yaraduhezagiye no mu buzima busanzwe araduhezagiye rero twari tuzoba vyiza gusumba kugira ngo mushobore kudufasha hama abasigaye namwe ndabandanya ndabifuriza umunsi mwiza canke umugoroba mwiza canke ijoro ryiza umwe wese aza kurabira kino kiganiro ego hanyuma imana ibandanye ibagirira neza uwo mwaka uzobabera uw'amata n'ubuki muze muroranirwe mu byanyu no mu banyu ego nuko mukamimana abane nawe kuko iwawe nahasanze kigongwe kuko iwawe nahasanze amahoro kuko iwawe nahasanze urukundo n'ikigongwe Yesu ndashaka kuwawe Yesu mu byaha ndashaka kuwawe Yesu bane nawe ndashaka kuwawe Yesu mu byanje byose ndashaka kuwawe Yesu Yesu mwiza kuko ari wewe wanzimuruye Yesu unyereka inzira nziza Yesu aho hose nashatse kuba uwawe bwite Yesu ndashaka kuwawe Yesu mu byaha ndashaka kuwawe Yesu bane nawe ndashaka kuwawe Yesu mu byanje byose ndashaka kuwawe Yesu Yesu mwiza turagushima mwami Yesu ko waturokoye twari twarazimiye nk'intama zitagira umwungere ariko ubu aririmba Alleluia shimwa Yesu turaririmba Alleluia shimwa Yesu ndashaka kuwawe Yesu mu byaha ndashaka kuwawe Yesu bane nawe ndashaka kuwawe Yesu mu byanje byose ndashaka kuwawe Yesu Yesu mwiza turagushima mwami Yesu ko waturokoye twari twarazimiye nk'intama zitagira umwungere ariko ubu turaririmba